Mwahisemo neza mugumana na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi irakwiye gusubiramwo ingingo yo kugabanura ibiciro ikorohereza abarangura igitoro ku rugero rumwe n'umuguzi. N'umwihwezo wa Diomede Ninteretse yanonosoye ivyigwa vy'ubutunzi. Inyuma yaho leta igabanirije igiciro c'igitoro hamwe kandi n'icitike yo kwiyunguruza. Leta y'u Burundi igiye gutunganya gushasha ibijanye n'amashirahamwe ayikukira. Inama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu ishikiriza ko mu bizohinduka harimwo ko ata muntu azoba arekuriwe kuja mu nzego nshingwantwaro zirenga zibiri. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'intwari ibereye. Leta y'u Burundi yari ikwiye gusubiramwo ingingo yo kugabanura ibiciro ikaraba ko itorohereza abarangura igitoro kurusha uko yorohereza umuguzi. Bishikirizwa n'umuwanonosoye ivyigwa vy'ubutunzi. Inyuma yaho leta igabanirije igiciro c'igitoro ikanagabanura n'itike yo kwiyunguruza haba mu gisagara ca Bujumbura eka mbere no hagati mu gihugu. Diomede Ninteretse abona ko mu nkurikizi nziza zo kugabanura ibiciro vy'igitoro n'ubushobozi bw'umuguzi bwategerezwa guca bwiyongera. Muri rusangi iyo igiciro c'ikarbira kigabanutse hariho inkurikizi zitari nke nziza cane. Nk'ubu bituma ubwa mbere hoho abantu bakoresha amafaranga make mu vyerekeye kwiyunguruza. Mugabo uravye ingingo yaciye ifatwa na leta yo kugabanya igiciro amafaranga makeya cane, no kuvuga kuri bisi. Uravye ayagabanutse kuri karbira ntibijanye n'igiciro cagabanijwe ku giciro cyo kwiyunguruza ufatiye mu gisagara ca Bujumbura canke n'ahandi, kuko bagabanuye amafaranga 50 gusa, kandi ubona ko bagabanuye kumbure nk'indwi kwijana. Kumbure bagabanije amafaranga make cane, nta wuzi kumbura ivyo baravye. Mugabo biboneka yuko iyo ngingo ikwiye gusubira kurabwa kugira umunyagihugu nawe nyene abone yuko na cane yuko amafaranga yahora akoresha yayabitse ashobore gukora ibindi. Uravye abungutse cane n'abasanzwe bazana iyo karbira kumbure na leta, kuko yoyo ikori yoyo si menshi yagabanutse, ariko abadandaza urabona ko naho bagabanutse yagabanutse cane. Ubona yuko abanyagihugu mu vyerekeye kwiyunguruza bitagabanutse gose. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko iyo igiciro kigabanutse inkurikizi nziza nuko ubutunzi bushobora kwisununura. Kumbure mu mwanya wa kubu ntibice biboneka, mugabo no kuvuga yuko amafaranga yahora akoreshwa nk'abantu basanzwe bagira nko guhingura ibintu, barakoresha amafaranga menshi bakore baguze karbira. Urumva ko ayo mafaranga aca asigara akaja gukora ibindi bikorwa kumbure vyo kurangura ayandi matiere premiere bya vyankenerwa kugira bakore bahingure ku mafaranga make. Ikibazo si no kugabanya nuko bishobora gushika bakabagabanije, rero ukazobona kundwiza barasubiye kuduza. Ivyo rero nibivyo bari bibi cane. Hamwe leta yaba yafashe ingingo yo kugabanura ubuye kubera kumbure ku giciro mpuzamakungu cagabanutse, igaca igabanya buno nyene itaravye ko atari ibintu bizomara umwanya munini. Ikindi ca gatatu c'inkurikizi nziza iyo karbira igabanutse ni ko abene gihugu canke abanyagihugu baca baduza ubushobozi, ivyo bita pouvoir d'achat. Ikindi rero kindi ni cerekeye ivyo bita inflation. Inkurikizi zindi nziza iyo vyakozwe neza, ibi vy'ibiciro inflation no kuvuga ibiciro biduga gasakisaki, ivyo bita augmentation du pouvoir des prix généralisés. No kuvuga ko nk'ubu mu bisanzwe kw'isoko umuntu ari kubona yuko kumbure hagabanutse nk'amafaranga 100 ku biharage, ku muceri canke ku bindi, kuko amafaranga ahora akoreshwa mu kubikura mu makomine yatwara mu yindi komine acagabanuka. Oya nonosoye ivyigwa vy'ubutunzi ahamagarira leta gukora uko ishoboye
ku buryo ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamakungu ataco ryonona mu Burundi mu gihe ubushobozi bw'umuguzi butariko bwiyongera. Diomede Ninteretse abona ko leta itoguma ku ciyumviro cyo gukoresha igitoro kivuye hanze gusa ahubwo ko yogwiza n'umuyaga nkuba uturutse ku zuba hamwe kandi no ku miyaga. Umuntu yovuga nk'amamezire menshi nibaza yo kuri yo tangura gukorwa leta zirarabiramwo ntirabe gusa igiciro cyuko hari yacagabanuza aje amafaranga avuyemwo yero basigara arashobora gukora ibintu bitari bike ibyo twita remeze d'accompagnement na cyane cyane urabona yuko yari gushobora nko kufata nk'amafaranga asigaye urone ibi byo gukonsoma carbira amabarabara kimeze kujyaye ngora nk'ibujumbura ibarabara rya Bujumbura Rumonge ingene ryabaye amafaranga asigaye naho utogabanura kuri igiciro urashobora kuyakoresha mu byerekeye transport mu kubaka nk'amabarabara ico gihe n'imodoka zikonsoma carbira nkeya. Ikindi cya kabiri novuga gikomeye cyane no kugira politique ya transport ibintu bigume bihinduka abantu bakavuga ati uno mwaka turazi yuko ibice bitazoduga ico naho n'igihe leta ishobora gushamwa amafaranga yayo kuko uko abene gihugu biyunguruza niko bagira umwete wo gukora kugira umwimbu ubandanye wiyongera. Ikindi ca gatatu umuntu yovuga n'ikicerekeye guhimiriza bene igihugu cyane cyane kugira bashobore kumenya ingene bakoresha essence n'ibindi n'amatransport bakora ibintu bikenewe kugira ntibitwara amafaranga cyane na cyane cyane ko ubushobozi bw'umwene gihugu butariko buriyongera muri iki gihe ubona ko ubutunzi buguma busubira inyuma ufatiye ku biharuro bihari. Ikindi ca kane yokora nukuraba ntigumiri muri byo by'amakarbira gusa ikarondera yandi masource d'energie na cyane cyane nk'ibi vyerekeye energie solaire y'umuyaga energie eolienne ivyo nivyo leta kwihatira kugira abantu bagume biyumvira kurondera izo karbira ya hanze kandi kenshi ngaha hari ivyo dushobora gukoresha bisanzwe biri muri iki gihugu na cyane cyane ko dufise izuba tukagira n'umuyaga. Amakuru yacu arabandanya leta igiye gutunganya gushasha ibijanye n'amashirahamwe ayikukira mu bizohinduka harimo ko ata muntu azobarekuriwe kuja mu nama mu nzego nshingwantwaro zirenga zibiri vyizwe n'inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu yemeza integuro y'ibwirizwa rihindura itegeko bwirizwa rishinga amategeko agenga amashirahamwe ya leta. Mu cegeranyo Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta avuga ko leta isanga inzego nshingwantwaro zitwara uburyo bwinshi kandi ivyo bisata atamafaranga vyinjiza. Iyi nteguro yashikiriza ko urwego nshingwantwaro muri ivyo bisata vyose gofutwa. Ivyashikirijwe mu kuyunganira navyo ni ibi bikurikira. Ubwa mbere kubijanye n'amashirahamwe adaca amafaranga ariko bikenewe ko haja urwego nshingwantwaro mu gihe cyo kwiga amategeko ayatunganya hisunzwe iri bwirizwa rishasha urwo rwego ruzotorerwa irindi zina. Bwa kabiri aho kuvuga umuyobozi mukuru muri iri bwirizwa hovugwa urongo ishirahamwe kuko ashobora kutitwa umuyobozi mukuru agahabwa irindi zina nka komiseri mukuru regiteri n'ayandi mazina benayo. Ubwa gatatu ingene ubuyoboye ishirahamwe yitwa bizotomorwa mu itegeko ritunganya ishirahamwe. Bwa kane nugutomora neza ko atamuntu arekuriwe kuba mu nzego nshingwantwaro zirenga zibiri. Bwa gatanu urongo ishirahamwe afashwa na komite nyobozi imirimo yayo n'ikiringo bikazotomorwa mu itegeko riritunganya. Bwa gatandatu ikiringo ishirahamwe rya leta rikoresha nk'amafaranga gihuye n'umwaka w'integekanyo y'amafaranga igihugu gikoresha. Ubwindwi abakozi ba misi yose canke abakutsa kivi bahabwa akazi hisunzwe amategeko agenga abakozi n'akazi. Ubw'umunani amategeko agenga abakozi baryo yemezwa n'urwego nshingwantwaro mu gihe ruhari akongera kemezwa n'umushikiranganje ishirahamwe rikukira hamwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta. Ubw'icenda amafaranga yinjijwe n'amashirahamwe asanzwe adakora ivy'ubudandaji acashirwa ku ikonti y'ikigega ca leta. Ubw'icumi nugutombora neza ko leta ari ibazwa ibitegerejwe bijanye n'amasezerano ishirahamwe rya leta ridafise intumbero yo kudandaza ryagiraniye n'abantu mu gihe bishitse rikabura uburyo.
aha ntitwokwirengagiza ko abari bajeje kuritunganya bashobora kubazwa ivyo leta yarishe bivuye ku makosa boba barakoze. Amakuru yacu tuyarangirize mu yavugwa mu makungu neza na neza mu gihugu ca Zambia ahavugwa irandagata ridasanzwe gikiza cakorera. Amakuru dukesha ikinyamakuru African News akavuga ko abantu baba amajana 7 bamaze guhitanwa n'iyo ndwara kuva muri gitugutu mu mwaka w'ibihumbi 2023 n'inkuru tubaza Sheila Irambona. Ayo makuru amenyesha ko igihugu ca Zambia catewe n'ikiza gikomeye ca kolera. Gushika ubu abantu baba ibihumbi 19 baramaze gufatwa n'iyo ngwara kandi ababa amajana 7 barahitanwa n'ico kiza. Ayo makuru amenyesha ko kubera umurindi munini w'abandura iyo ngwara ishirahamwe mpuzamakungu Médecins Sans Frontières yamaze kurungika abaganga baza gufasha mu kuvura abagwaye mu bisagara bibiri vyatewe n'iyo ngwara. Abaganga 61 ba Médecins Sans Frontières bakaba bakorera i Lusaka iruhande y'abakorera bushake amajana 340 b'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwa Zambia kugira bagwanye ico kiza. Ayo makuru abandanya amenyesha ko ico kiza catanguye gutera ku mugwa mukuru Lusaka kigaca gishwiragira mu bundi burere ngo iyo ngwara ikaba iriko iribonekereza muri Afrika y'uburengero ishira ubumanuko. Hakaba hamaze gutangwa injanjo mu burere bumwe bumwe bw'ico gihugu ca Zambia. Ishirahamwe mpuzamakungu Médecins Sans Frontières rikaba mugaritewe amakenga n'ubukene bw'incanco. Ayo makuru arangiza avuga ko hari uwundi mugwi w'abakozi w'iryo shirahamwe mpuzamakungu bariko bagwanya kandi ikiza cakorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. D'autres équipes de l'organisation sont également intervenues en République démocratique du Congo. Sheila Irambona urakenuye kwiyo nkuru ivugwa mu makungu nta gishasha ndibwongere kuri ano makuru nari naguteguriye. Mwakoze kuba mwadukurikiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.